hanyuma turabe nuko ivyigwa indero yabazanye ngaha mwaje kurondera yubandanya ko muca muvuga none amazi nese ivyo ni mwaje kurondera indero ngaha ngaba indero amwe ubumenyi buronkwa n'umuntu atekanye sivyo ibanza mumvirize rero buza kumva ibanza mumvirize rero mu mwanya twari tumaze turiko tuganira n'abarezi banyu babaserukira muri mwebwe bamwe ngira mwababonye mwabonye ko ari bamwe twahamagaye tukavugisha cyane ntabyo mwabonye hanyuma tugaca hirya no hino y'ibyo batubwiye twashimye yuko bwa mbere na mbere twoza kubabwira tubaha ijambo ry'ihumure nibwe tugira n'Imana musanzwe mwiga mu ishuri risanzwe ryegamiye abihebeye Imana cyangwa abakozi b'Imana cyangwa idini basanzwe babigisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Rivuga ngo nimureme nimutinye igihe cyose nzoba ndi kumwe namwe. Nimuvyemera ibyo? Ko muciye mutwe ngaho muzaba mutemerariye nimuvyemere. Rivuga ngo nimutinye nzoba ndi kumwe namwe mu magorwa navyo mwemera. Urumva no gusubiramo muri Garorijo ikigwa ca Rorijo. Aho mukuraba neza rero bishira mu mutwe gusa ntunabigende. Rero nuko niko bimeze nimureme natwebwe turabisubiyemo twisunze iryo jambo ry'Imana twemera na twebwe. Nimureme Imana muri kumwe bwa mbere na mbere ho. Hanyuma rero ari ingingo zafashwe twaravye nkuko tuzi no dufatiye ku byo bagenzi banyu batubwiye. Mu by'ukuri umuntu bari karabesha tuvuze yuko mu genda mu ishure ngo mwige ntacyo genda mu mutwe. Kira noneho n'imigenzo y'ikirundi ahantu umuryango wabuze umuntu niwe mu muryango site bravye. Urumva hari umwe yabavuyemo ibisanzwe ategezwa kuba ikigandaro sivyo. Ibyo byose n'imigenzo y'ikirundi twayisunze turabona yuko ivyigwa bitobandanye byo birahagaza akanya gato kugira mugire uwo mugenzo w'ikirundi hanyuma mwava muza kubaza reka nyede nishuriyeho ati none ko fata icyo kiringo cyo bakingana gute mu kuva no munsi gushika ku munsi w'Imana. Umunsi w'Imana muzoza muzananye uko umwanya uba muremure muri kino gihe itrimese yarigezemo. Ibyo no kubyumva. Kigira kabiri twaravye turazi yuko iri shuri ry'uburaro bitazamwo abana bava hafi gusa bivamwo n'abana bava kure mu mihingo itandukanye y'igihugu bashobora kuba bamwe badafise n'agatike. Ico twakiyumviriye ko dufata ingingo yuko wumva yuko atoronka uburyo bwo kugenda shaka yuko yoguma ngaha aguma ku ishure byatwemereye yuko bagumana hanyuma rikanafata n'ingingo mperekeza zuko bogira. Mumva abavyeyi bazoza ku munsi w'Imana. Hanyuma bijanye nkumbure n'imvano y'umuriro turacagira amatohoza aca umuntu yovuga ko kininiya amatohoza aracabandanye. Hanyuma ingingo mperekeza zizoheza zifatwe mu nyuma. Nubwo butumwa twashaka kubaha hanyuma ngira umuyobozi w'ishure cyangwa ngira umuyobozi w'ishure ko asanzwe yari ngaho birakorondera ku bandi gushikiriza byiyumviro ngira y'abari mustanteri cyangwa
umuyobozi w'indero ku rwego rw'intara ya Butanyerera bafite icyo bashaka guterera mu giterera nizo mu bisanzwe hategezwa kuba ikigandaro sivyo ibyo byose n'imigenzo y'ikirundi twayisunze turabona yuko ivyigwa bitobandanye byo birahagaze akanya gato kugira mugire uwo mugenzo w'ikirundi tugire uwo mugenzo w'ikirundi hanyuma mwava muza kubaza reka nyede nishuriyeho ati none ko fata icyo kiringo cyo bakingana gute ni kuva no munsi gushika ku munsi w'Imana umunsi w'Imana mu banyagihugu bashobora kuba bamwe badafise n'agatike ico twakiyumviriye ko dufata ingingo yuko wumva yuko atoronka uburyo bwo kugenda shaka yuko yoguma ngaha aguma ku ishure byatwemereye yuko bagumana hanyuma rikanafata n'ingingo mperekeza zuko bogira umva abavyeyi bazoza ku munsi w'Imana hanyuma bijanye nkumbure n'imvano y'umuriro turacagira amatohoza aca umuntu yovuga ko kininiya amatohoza aracabandanye hanyuma ingingo mperekeza zizoheza zifatwe mu nyuma nubwo butumwa twashaka kubaha hanyuma ngira umuyobozi w'ishure cyangwa ngira umuyobozi w'ishure ko asanzwe yari ngaho birakoromberera ku bandi gushikiriza byiyumviro ngira y'abari mutantwe cyangwa umuyobozi w'indero ku rwego rw'intara ya Butanyerera bafite icyo bashaka guterera mu giterera ibihe byiza muri ibi bihe turimo ariko kandi tugumye umutima Imana ntitwanka Imana iradukunda kandi ibifise igituma bijya byashitse ntaca Imana ikorera ubuntu ntaca ikorera ubusa ibifise igituma bijya bintu byabaye kurya ikindi naco ntagire ubugenda avuga ngo kw'ishure bimeze uko bimeze kuriya batubwiye yuko gushika ubu ntituramenya igituma urya muriro wabaye kurya nico gituma ngaha turi kumwe n'ubujejwe Regideso mu biza gukoreka mu nyuma byose nabo baca bagira ivyigwa byabo barabe yuko kwishure ibijanye n'amatara byifashe neza aho bigoramye baheze babitugororere nibasanga bihari kugira ngo tube twese tubeho tuzi yuko bimeze neza bimeze neza none rero ntiyabigombye ko tuguma turemerana turi mu munezero nico gituma ivyashitse byaciye bishika ariko kandi nubwo byashitse ntibiduca inkokora kandi hoho twoba tuyihaye ububasha nico gituma rero mwumva twese turiko turavuga ururimi rumwe tubabwira yuko murema kandi tubabwira yuko ibikorwa bitegerezwa kubandanya ni naco gituma mwumvise ingingo zafashwe none rero mwumvise ko abo bikundira kuko twabonye yuko hari abo bitaza gukunda abo bikundira murataha muhira mwumvise ko turi mu kiringo cyo kugandara kuko turacafise uwacu tutaranashingura mbere abo bishobokera kuja kure numva umengo si vyiza gose rero tube muri ico kiringo tugandare dushike muhira abo bikundira abo bidakundira uwo ufise umugenzi hagufi bajane kuko murumva ko ikiringo twahawe atari kinini no gushika kuw'Imana hanyuma duheze tugaruke ababona bashobora kuguma ngaha baraguma ngaha kandi ingingo zafashwe kugira ngo bumve ko umutekano wabo ukwiye nico gituma rero tubasaba ntagire abana tubona mwibarabara ntagire abana tubona bariko bariyerereza no kuvuga ngo uri mu muryango kandi uri kwishure ni hamwe muri aho birumvikana
ntihagire umwana tubona mw'ibarabara swate uri mu muryango swate uri ku ishuri kuko abavyeyi barazi yuko muri ku ishuri bariko barabikurikiranira hagufi nabonyene mwari musanzwe abavyeyi bafise inama kuwa gatandatu nico twacisunze kwiyo nama rero yari isanzwe ihari izoca iba ku munsi w'Imana hanyuma na mwebwe abashoboye gutaha muzoca muzanana n'abavyeyi kugira ngo ijambo nyamukuru ko mugiye kubaho mu vyumvire hamwe n'abavyeyi ngivyo ivyo tubasaba ibisigaye ubuyobozi bw'ishure hamwe n'abaserukira indero tugiye kubitunganya ivyo uko mbega bizogenda gute ivyo si ivy'iwanyu tugiye kubitunganya hanyuma ivyigwa bibandanye bigenda uko vyategekanijwe ntihagire umwana hava yibaza ngo ndava ngaha ndakivuze ngo ndava ngaha ngiye gusaba ishuri ahandi ntibikunda ntihagire n'uwo hava bishira mu mutwe ntibikunda ko muja kwiga ahandi nico gituma rero twumve yuko twese dutegerezwa gufata ikintu kimwe cane cane ico ndababwiye cuko umwana aba mu muryango canke akaba ngaha ku ishuri abarizwa ahantu hamwe muri aho none rero tubasabe mwese uko mugiye n'utaza gushika muhira abwira umuvyeyi yuko tumukeneye ku munsi w'Imana tuzakira umwana n'umuvyeyi